wimike Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mu ijambo rizana ubuzima, ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni etape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose nuti umwami ari kumwe nawe. Tugatora inyishu. Ariko mwibuka igihe cyose bariko baratora inyishu, Yesu yari ari hehe? Dodo ya mingi sana. Ariko kandi ntihari bwagere ko bamuvyura kuko bari bakibishoboye. Reka ndagusubirire mu ntihari bwagere ko bamuvyura kuko bari bakibishoboye. Nasanze umwana w'umuntu adasenga iyo yumva ko ashoboye. Abahinga mu koga barakubwira ngo utabara umuntu ari karanywa, ugerageze kumutabara utevye gato atagifise inkomezi, kuko agifise inkomezi akurusha poyo na kunywesha. Ariko iyo yamaze kunywa duke akabivamwo, n'umwanya mwiza wo kumutabara. Ababigishwa baragize gute wega strategy kwa uravyumva baragerageje. Sinzi mu buzima bwawe ibyo maze kugerageza, ariko hari igihe tugerageza nk'abantu tugashusha umutwe tugakora strategy tugakora gutya tugakora, ariko kandi maze iminsi numviriza abarundi nanje woza kunyumviriza, nta muntu umwe afise solution. Umwe wese ibyo ashobora biri ku iherezo ryavyo. Nico gihe rero abigishwa babonye ubwato butanguye kwibira igice kimwe, babonye basesa amazi batagishobora kuyasesa, babonye bamaze gutana imizigo yabo yose, babonye byose byabaheranye, wa wundi apanga ngo hagarara hajya gira gutya ahoze imvura ari nyinshi, bameze gutya abona ati wari bwumva ubenga abantu bahoze kandi batarapfa, kandi mu mwanya wa mbere bari ko bavuze urwamo rwinshi rwo kwitabara, ariko akagera n'igihe batakishobora kuvuga, silence. Baca baribuka Yesu ari muri ubu bwato, baca baragera kumuvyura, mwigisha Dodo. Ariko nawe izo baseri nyene silence radio, uripfutse uri ku musego, wowe ntubona ibiko biradushikira, wowe ntubona ko wowe ntuzi ibintu tumaze mu mwanya. Ofete mbona umenga Yesu mu kuvyuka ni nkuko yari ababwiye ngo none ko mutambwiye kare. Nivyo okay. Carabwira umuyaga ngo muyaga hora, bica biratekana. Bihejeje gutekana, ubwoba buca burimuka. Umuyaga ko bawucecekesheje, ahubwo baca basanga ufite umuyaga ni Yesu. Ufite bamuravye baca basanga nibo bateye ubwoba. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Hari hakenewe gusa ko bamuvyura, hari hakenewe gusa ko bamubarira batararuha. Je sinzi ni bande baza ko Yesu yari karabumva, ni bande baza ko Yesu atarasinziriye cyane, sitabizi. Uravyumva? Ni bande baza ko yarasinziriye cyane, peut-être yarasinziriye, peu importe. Ariko isaha bamuvyuriye ni ikibazo cabo cahereye. Haleluya. Rero kandi ndarangije ndababwiye ngo nandi ndashaka kandi gusubira kumuhamagara. Munyemera tugasubira tukamuhamagara. Haleluya. Tukamubarira. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Wowe wararambiwe,
uwo waramuhamagaye sinzi ko yashitse avyuka buno nyene ariko ndamaze kubona ko ari abantu bateba kuvyuka ukamuvyura ukamujegeza umurekuye gato barasubira kurazirana uravyumva hari abantu bateba kuvyuka sinzi ko yatevye kuvyuka haleluya ariko kandi ndashaka kubwira ikintu kimwe ga muntu w'Imana la prière reste valable no mu gihe ca silence yawe hariho ushobora kuja kubarira strategie yawe yo gutabara ubwato yose wapimye biranka canke nta bubasha ufise bwo gupima ariko genda umubwire agukirize ubwato bwawe kuko niwe nyene yavuze yuko tugiye hariya rero ikibihinduye nta wundi yo kugaruka kubibaza atari uyu nyene kuvuga Yesu ashimwe cyane haleluya nimba wizera bimwe wambwira ko wizera tugira dusenge haleluya turashobora gusenga wumva two muhamagara haleluya wumva two muhamagara kuri kino gihugu uravyumva ahejeje avyutse acarababaza mbega yabaje gute mbega murizera Yesu ashimwe cyane nane ndakubaje mbega urizera urizera haleluya nimba wizera ugomba gusenga muri kino gitondo haleluya amen ariko ngo arabwire umuyaga ngo cereza ngo hacaba impore uravyumva hacaba gutekana ndagomba guhamagara uyo mwami avugisha imiyaga ikamwumviriza ndagomba guhamagara uwo mwami avugisha imipfunda ikamwumviriza ndagomba kuvugisha uwo mwami avugisha ibintu je ntashobora kuvugisha ariko wowe akavuga bikamwumva Yesu ashimwe cyane haleluya Bwana asifiwe sana Yesu ashimwe cyane usomye Yosuwa reka ndamugusomere gatoya ndaharangirize sinogena ntamuvuze ko Yosuwa igice ca mbere sivyo Yosuwa igice ca mbere unyumve gatoya muri uyu murongo nshaka ko turangiriza kamasengesho yacu haleluya Bwana asifiwe sana Yosuwa igice ca mbere guhera ku murongo wa mbere gushaka ku murongo w'icenda Yosuwa igice ca mbere haleluya Yosuwa chapitre 1 verset 1 kugera kuri verset 9 iki nico kintu nshaka ko mpagarara ko muri iyi minsi kikubere icifuzo cyo mu mutima wawe iyo udashobora kuvuga haleluya haba hagikenewe uko biri kose ikintu citwa ubushizi bw'amanga vuga ubushizi bw'amanga haleluya vuga ubushizi bw'amanga mu gifaransa ubushizi bw'amanga ni courage haleluya kuko inumva ashaka gusoma aha hantu hariho abantu benshi bamaze igihe basengera igihugu ndakubwiye ngo dusenge Satani arashobora kukuzanira mu vyiyumviro ko ati nukuri nta gishasha mfise mvuga byose maze ukwezi narabihejeje kuyibibarira hasigaye ko mbona ibikora ariko ngenda kubwire ngo gushishikara gukora ico Imana itubwira bisaba kuhaje gushishikara gukoresha umuti Imana yita umuti bisaba ubushizi bw'amanga rero ndagomba kwifuriza umuntu wese ari hano hantu muri kino gitondo ndagomba kumwifuriza ubushizi bw'amanga ubushizi bw'amanga ni karite ukeneye mu buzima ni ikintu ukeneye mu buzima kugira ngo ushike mu vy'Imana yagusezeraniye isezerano ry'Imana rirashobora kuba riri imbere mu buzima bwawe ariko kandi isezerano ry'Imana rikubwira ngo tujabuke ryonyene ntirikwiye ariko harakenerwa n'ubushizi bw'amanga kugira ngo mu mipfunda uzoshishikara ushize amaso yawe kuri kimwe yavuze hari abantu benshi babivamwo batarashika
hari abantu benshi bahagarika batarashika, hari abantu benshi bademisiona Imana itarakora vya bindi, hari abantu benshi bahukana Imana itaratabara, hari abantu benshi bahagarika, uravyumva, ico yatanguye ataragikomeza, hari abantu benshi kuko abandi babavuye ko abihagarika, hari abantu benshi kubera deception abihagarika. Ikintu conyene kidutera kubandanya ni ikintu citwa ubushizi bw'amanga. Ni igiki kizotuma bigoye mbandanya? Bantu b'Imana, reka ndababwira ikintu kimwe. Si uko amayira agoye canke yugaye, si uko gusa hateye ubwoba yuko abantu bamwe bamwe mutababona muri kino kibanza. Hariho abantu ibi bintu byarabahitanye no ku rwego rw'impwemu basa n'abasubiriye inyuma. Ushobora kuba utari no ngaha mu Burundi, uri mu kindi gisagara wahungiyemwo, uravyumva, ngenda kubwire ngo ikibazo cose ucamo mu buzima kiza kwafekta ubucuti bwawe n'Imana. Intambara yanje iyo ariyo yose iri spirituelle, naho yoba yitwa politike, kuko ikintu cose Satani aragikoreramwo kugira ngo agutandukanye n'Imana. Aho unyumviriza uri hose ukumviriza iyi message, ngenda kubwire ngo mu kibazo cawe icyo arico cose urakeneye ubushizi bw'amanga, kumenya yuko naho ikirere kitarahinduka, mbega ndashishikaye kunywana nawe, ndashishikaye kumurondera. Ico kintu nutakirekura, ibisigaye byose bizohora, imiyaga izohera, urugendo rwawe ruzoshishikara, uzobona ivyo Imana yagusezeraniye, ariko shishikara. Haleluya. Maze umusavye w'Uhoraho, Yosuwa igice ca mbere ku murongo wa mbere, amaze gupfa, Uhoraho abarira mwene Nuni, Yosuwa yafasha Mose, ati Mose umusavyi wanje yapfuye, none rero va hasi ujabukane abo bantu urwo ruzi Yorodani, muje mu gihugu mbahaye mwebwe Abisirayeli. Ahantu hose muzokandagiza ibirenge ndahabaha, nkuko nabariye Mose. Uhereye mu bugaragwa no kuri uriya musozi Lebanoni, ugashitsa ku ruzi runini arigo Efurati, ugahitana igihugu cose c'Abaheti, ukakeza ku kiyaga kinini gihera iburengerazuba, nigwo ruzoba urugabano rwanyu. Nta muntu n'umwe azoshobora kuguhagarara imbere iminsi yose uzomara ukiriho. Nk'uko nabanye na Mose, niko nzobana nawe, sinzoguhemukira, sinzoguta. Yesu ashimwe cyane. Ibintu byose bitangurira mu ijambo Imana yaguhaye. Urugendo rwose rutanguzwa n'ijambo. Hari icyo Imana yakubwiye, hari icyo Imana yavuze ku buzima bwawe. Iyo utanguye kugereranya na kazoza kawe n'ibyo uri kurahura navyo, uba uvuye mu cyo Imana yakubwiye. Kuko Imana yakubwiye kera haheze ibi by'uyu munsi bitaragushikira. Sivyo abantu b'Imana? Imana iraje, Claude ngo ntanga akarorero gatoya. Imana iraje isanze Yosuwa, imusanze muri situation, iramubwira ngo Mose umusavyi wanje yapfuye. Ariko kandi kubera wowe ugiye kuja mu kibanza ciwe, Mose natanguranye nawe, natanguje ijambo. Urugendo rwose rwa Mose, amagume yaciyemwo, ibihe bibi yaciyemwo, intambara ubuzima bwiwe bwaciyemwo, byose yarabiciyemwo. Ariko kimwe mu bintu byamufashije gushishikara atumbereye ico namubariye, nuko nabanje kuvugana nawe. Ça commence par une parole.
muntu w'Imana, ndagomba kudefiya ubuzima bwawe. Ndagomba kukubwira ngo hariho ubudasa hagati y'umuntu yumvise Imana ivuga n'umuntu ataca arumva. Kuko Imana idatanguza urugendo ubusa, ariko Imana itanguza urugendo ijambo. Ndavuze ngo Imana yatanguje urugendo rwawe ijambo. Ndavuze ngo igihe watangura kwinjira mu gakiza, ndavuze ngo Imana yatanguje urugendo rwawe ijambo. Bisobanura ngo icyo itanguza nico kirukomeza, nico kirurangiza. Imana ije kuri Yosuwa imusanga afise ubwoba. Mose arapfuye. Yosuwa ntiyumva la suite, ntabona ingene ibintu bigiye kugenda. Ariko ndakunda Imana yo mwijuru. Haleluya. Imana yo mwijuru aramubwira ngo Mose yapfuye. Ntiyamubwiye ibintu atarazi, ariko iramubwiye ikintu kimwe: nkuko nabanye na Mose, niko na wewe tuzobana. Iki gihugu cyose kiri imbere yawe ndakiguhaye. Guhera kuri rujya rubibe ukageza hajya hose nahawe. Imana, abantu b'Imana, ibanza kutubarira kugira ngo idutegure kwishimikiza ico yavuze mu bihe byacu by'amagume. Uyu muhungu Yosuwa niwe yagwanye intambara ziruta n'izo Mose yagwanye. Yaragiye guhura n'imiriro iruta niyo Mose yahuye nayo. Nico gituma Imana iravye umuriro uri imbere itazomureka ngo ntawucemwo. Imana ivuga ngo ikintu conyene noha Yosuwa no muha ijambo. Haleluya. Haleluya. Imana imunyegeza abami bazogwana nawe. Imana imunyegeza detaye z'urugendo rw'iwe ruremereye. Imana imubikira akabanga k'ivyago, ariko imuhishukira ijambo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwenge bw'Imana, la sagesse de Dieu, c'est de cacher les choses. Uravyumva? Ubukuru bw'Imana buhagaze mu kunyegeza amabanga, ariko ivy'Imana yashize ahabona, ibyo yaduhishuriye ni vyacu n'abana bacu ngo tubigenderemo. Iyo Imana inyegeje ibintu bigaragaza ko ari Imana, iyo ntabona ibintu bija. Ariko kandi ya Mana nyene ishobora kunyegeza les choses, les mystères, ariko kandi naho hariho ivy'inyegeje, hariho ivyo yamaze guhishura. Kimwe mu vyo yahishuye, yaraguhishuriye umugambi mwiza gufiseko. Rero urugendo rwanje rw'agakiza si ubwo kurondera ivyo yanyegeje cane, ariko nubwo gushira importance ku vyo yamishuriye. Mbega Mana, ko hari ivyo ntatahura, mbega ivyo washize ahabona nibihe? Kuko utagombye ko nshira ivyiyumviro vyanje kubinyegejwe, ariko washimye ko nshira ivyiyumviro vyanje kubihishuwe. Kuko ivyo wamishuriye bizonshoboza guhangana n'ivyo wanyegeje. Igihe kwa mbere bizovyuka, igihe kwa gatatu bizovyuka, igihe byose bizoja habona, ikizontunga mu biserutse nico wambariye. Rero ikintunze nico wavuze, apana ico utarambwira. Navuze ngo ikigutunze nico yakubariye, apana ico itarakubarira. Rero Satani agomba kubakira ubuzima bwacu kubinyegejwe ngo antere ubwoba, kuko ntavyumva iyo bija. Ariko nanje nkamubwira ni Satani, sinkeneye kumenya iyo bija, ariko ndaza aho bizoherera kuko yarahambariye. Aho rero niho mpagarara. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Ubukuru bw'Imana, icubahiro c'Imana nico kunyegeza amabanga. Ariko ivyo yahishuye ni ivyanje n'abana banje ngo tubigenderemwo. None ga muntu w'Imana, wonyemerera muri indwi tugiye gutangura ugashira amaso ku vyo yahishuye, ivyo yanyegeje ukabireka, ukareka akavyiyokipa, ukiyokipa ivyo yashize ahabona,
akaba ari byo uhagararako. Kuko yarashimye kwibikira amabanga y'ibintu bigize ubuzima bwacu. Ariko muri kino gitondo mpagaze ngaho nshimira Imana ku byo yamaze kuvuga. N'ivyishima gushira habona, ndayibishimira. Wonyemera tukayikomera amashi. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Kuvyo utazi no kuvyikinyegeje hora. Ariko kuvyo yaguhishuriye vyature. Atura ubwizigirwa bwiwe, atura ubushobozi bwiwe, atura amasezerano yiwe. Kuko ivyo yarabikubwiye. Hama ivyo atarakubwira kimya, umurindiriye, urindiriye utekanye, utekereje, kimya, urindiriye gutabagwa kwiwe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Birantangaza ingene Zaburi zuzuyemo ijambo rivuga ngo harahiriwe abizigiye Uhoraho. Harahiriwe abizigiye Uhoraho. Abwiye Yosuwa ati, uko nabanye na Mose nawe ndagusezeraniye ko nzobana nawe. Ariko ndangirize ku majambo nari nte kuri verset combien? Hein? Verset? Ne ku murongo wa 6. Aha. Murongo wa 6. Ahejeje kumuha amasezerano, ahejeje kumubwira amajambo y'ivyo azomukorera n'ingene azobana nawe, atanguye kumubwira rero ca kintu nababwiye tugiye guhagarara dusenga. Aramubwira ngo shikama, ushira amanga, kuko ari wewe uzoshikiriza abo bantu igihugu narahiye basekuruza ko nzokibaha. Mugabo shikama, ushire amanga cyane. Mwonyemerera twige gati ijambo ry'Imana turangiza. Shikama, ushire amanga. Arasubiye kabiri ngo mugabo naho ari wowe uzobashikana, shikama, ushire amanga cha. Haleluya. Ni wewe nzobikoresha, ni wewe nzocamo. Ariko ntibishoboka utagize gute? Udashikamye. Ntibishoboka udakomeje. Ntibishoboka without gushira amanga. Ntibishoboka atakuhaje. Ntibishoboka atakubandanya gukora ico wabwiwe gukora. Ntibishoboka. Haleluya. Mugabo set shikamushira amanga cyane kugira ngo witondere ivyagezwe nahaye Mose ivyo bivuga ubishitse ku murongo w'8. Ibi muri ico gitabo c'ivyagezwe ntuzubikure mu kanwa kawe, ariko uze wame ubirimbura ku murango no mwijoro kugira ngo ubone kwitondera ivyanditswemo byose. Niho ivyawe bizogenda gute? Neza, ukagira amahigwe. None si jewe nkwibariririye ntishikama ushira amanga, nuko ntutinye, nturanduka umutima, kuko jewe Uhoraho Imana yawe ndi kumwe nawe aho uzoja hose. Yosuwa, shikama ushira amanga. Ariko si ivyo gusa, Yosuwa, ivyo nashize ahabona uzubihoze kwa amaso ku murango no mwijoro. Aba ari ivyo uzushira ku mutima, aba ari ivyo uzovuga. Bantu b'Imana, nimba hari amakuru meza ku miryango yanyu, nimba hari amakuru meza ku gihugu canyu, nimba hari ijambo wigeze kwakira, nimba hari ubuvugishwa bwiza wigeze kwakira buvuga ko Imana igomba gukorera ku buzima bwawe, nimba hari umugambi Imana yagukomunitse, nimba hari ijambo ry'Imana ryakubwiye ugomba kubera amaso, iyo niyo devoir à domicile yacu nk'ishengero.
haleluya. Ivyo bikore, ivyo bishishikare, ivyo bikomeze, haleluya. Ntutinye, ntugire ubwoba, kuko kimwe ndakubwiye, ndi kumwe nawe. Warubizi abantu b'Imana, je vyontera ubwoba umuntu atanguye kundemesha ntarabona ingorane. Noca mbona ko imbere hababa, nespa? None kubera ko Imana mbwe ngo shika mushiramanga, ntugire ubwoba, ntutinye, ntugize gute. Iyo umuntu akubwiye uko, nuko ababona ko imbere hagoye, haleluya. Ariko Imana iduha avance y'indemeshanyo, haleluya, haleluya. Nico gituma ndangije mvuga gutya muntu w'Imana. Asante Yosuwa, Imana iguhezagire cyane. Nico gituma ndangije mvuga gutya abantu b'Imana, tugomba gusenga. Birakenewe kuhaje. Bega abantu b'Imana, muri imagina ku muntu nka Yosuwa kuhamplasa Mose, uzinge n'Abisirayeli bamugoye. Erega iyi peuple yari compliqué kandi iyi peuple yari difficile. Aho gaca bibona we uracari muto, we yari mutama mu myaka 80, bamusazishije bamuteye imvi. Uravyumva? Harabura amazi, haragira gute? Ivyonya vyibutse ni gute atari gushobora kugira ubwoba yibonye ko agiye kubaja imbere bacamo ati nawe we rero. En plus, uravyumva, ugira wowe rero ni wowe wigize rero, we ni wowe, uravyumva? Yari gushobora kugira ubwoba yimvira ico agiye gukora. Ariko kandi ndashimira Imana ko Imana aramuje kati ndabizi ko bigoye. Ndabizi yuko non seulement muzogwana n'abakomeye, ariko kandi no kudirija aba bantu biragoye. Ariko shikama ushiramanga. Prends courage. Uravyumva? Uravyumva? Wiyubake. Uravyumva? Shikama ushiramanga. Resulta nziza izova mu gushishikara. Inyishu nziza izova mu kubandanya. Inyishu nziza izova muri courage. Rero ndakwinginze courage, ariko kandi ndakwinginze iyubake, kuko urakeneye muntu w'Imana kwiyubaka, kuko ivyo uhanganye navyo nutagerageza kwigaburira no kwiyubaka nta kabuza urasambuka. Haleluya. Nico gituma muri kino gitondo ndakubwira ngo Imana iguhe ubushizi bw'amanga. Imana iguhe gushishikara gukora ivyo irikira guhamagarira. Imana iguhe gushishikara gukora ivyo wari usanzwe uri kurakora irikira guhamagarira. Imana iguhe gushishikara gushikaho ivyo witeze uzobibona malgré ibihe bibi n'umuriro n'amazi menshi n'imiyaga myinshi yo kunzira, ariko shishikara. Haleluya, haleluya. Mbwira mwicane tushishikare. Haleluya, amen, amen, amina. Ushishikare kugeza wumvise mu bwato bwawe hatekanye. Haleluya. Ushishikare gushika ubonye ikirere gihindutse. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Ivyo navyo birashoboka umuhamagaye honyene gusa. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, amen. Ndarangije mvuga ngo haracariho ivyizigiro. Haleluya. Rero urindire uhoraho utekereje, uravyumva? Wirindire agakiza kiwe utekereje, ucereje. Bwana sifiwe sana. Na wewe ntuzobura kubona kugira neza kwiyo. Ivyo udatahura bwira mu ncatu birashoboka guhora. Ubunya, ubunya. Mama. Haguruka twisenge. Haguruka dusenge abantu b'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. 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 Paulo yarandikiye abantu bari mu bihe bigoye, kumbure byoba bisa nk'ivyo uri kuracamwo. Arabandikira ngo bene data, nimwakorana, nimba hariho zaburi, nimba hariho indirimbo, nimba hariho ijambo ryo kuremesha, nimba hari ico Imana ivuga, haleluya, nimwakorana, ivyo aba ari ivyo biba objet ya conversation yanyu. Kuko abantu b'Imana mukeneye kuzoshika ku vy'Imana ivuga, amabateri yanyu yuzuye. Umuntu ari afishe ngo low battery ntazoshika. Yesu ashimwe cyane.
rero kugira ngo batiri zawe zibe zuzuye ni uko uba ugize gute ucometswe ku isoko rigukominika ibindi bitandukanye y'ibindi byose twumva. Yesu ashimwe cyane. Urabizi bantu b'Imana, je ibihe byose ndavyigiramo, numva mfise ibintu byinshi Imana ikiranyigisha byinshi, bimwe biranangora kuvuga muri iyi minsi kugira ngo nihorere tu, kubera ubwenge Imana iduha buratubwira ryari dukwiye kuvuga ibintu. Ako muri iyi minsi hari ivyigwa byinshi cyane, kandi azi yuko abantu b'impwemu muri iyi minsi bariko bariga ibintu byinshi cyane. Murazi information atakindi zikora atari kubwira umuntu ngo va ngaha wirukanke dupartage hagati yacu. Ariko nkaba ntabona atanumwe partage na message muhejeje kumva. Iyi message hari abantu bayanrojise, ntuza no kuyirungika ngo izunguruke inashikira abantu. Ariko kubera iki bitworohera gutwagwa mu makuru mabi kurusha uko turi une voix prophétique? None abantu b'Imana, mwibaza ko ari bande bavuga inkuru nziza atari mwebwe? Si mwe mwakijijwe? Ni bande baza ko abantu bakijijwe rero bafise ibintu byiza bashobora kubwira abandi? Ni bande bavyibaza? Ni bande bavyibaza? Ni bande bavyibaza? Ni bande muri mwebwe Imana ihora iha amajambo meza mu masengesho y'imiko murasengera Burundi? Imana iha amajambo. Ni bande bamaze kugira gute? None ni bande bamaze gupartager muri WhatsApp message Imana yabahaye? Ni bande bamaze kuyipartager? Ariko raba ukibitse rabandi yose umaze gutanga. Ni Imana yakubwiye ngo yatange. Kuko reka ndakubwire, Yesu yaravuze ijambo ryiza. Ushaka gufata inzu ntupfa kuyisimbiramo ngo uyifate, utegezwa gufata l'homme fort de la maison. Ushaka gufata inzu ufata umugabo wo mu nzu ukamuzirika. Umaze kumuzirika n'igihe waba waretse abagore n'abana, ico gihe iyo nzu uraza kuyikoramwo ibyo ushaka ko wabanje kuzirika umugabo mwonigana. Rero muri plan d'attaque yawe, arrange-toi umugabo mukorokere kagisinziriye pa umuzirike, ugaheza kudemobiliza umugabo w'inzu. Iyo nzu uraza kuyikorera ico ushaka. Reka ndababwire abantu b'Imana, iyo Satani agomba gukora ikintu mu gisagara cyacu cyose, abanza kuzirika eglise, abanza kudemobiliza abakristo. Iyo Satani agomba gukora ikintu, abanza kuboha ishengero. Iyo ishengero rimaze kubohwa, Yesu yaravuze ngo kuri uko guhishurirwa mufise, ico muzokugaza cyose kizokugazwa, ico muzobohoza cyose kizobohozwa. Iyo rero Satani ashitse ahantu akaboha, wewe ufise ububasha bwo kuboha no kuguruza, c'est fini vraiment. Ahasigaye yatembera muri centre ville no mu gisagara no mu misozi, kuko Satani ntatinya inkoho, Satani ntatinya grenade, Satani atinya amasengesho y'abantu b'Imana. Satani atinya une église spirituelle. Nico gituma ndagomba gutumirira abantu b'Imana, kandi munyemerere musubire mu gikorwa canyu, mukora igikorwa canyu. Iki ni gihe canyu cyo gusayangana, gihe abarundi bose batabona iyo bija, bari muri confusion. Iki ni gihe cacu ishengero cyo kuba hagati ya plan y'Imana n'iy'umwansi, tukarira tugatakamba. Haleluya.